Burya bita nabirimize kuko mu bisanzwe ntanaronka ivyashobora ni wa muntu nyene wakwiye gukwega ukamure kuntu harima kijambere kajya gatoya kakarima n'amafumbire nk'ubu twaronse nk'inguriro fome ivyo naryo nyene ariho batabazi gukoresha ry'amafumbire kandi abantu baraguriye bagoma abamonitere b'indimo bo basubirako sinzi ko bahembwa canke badahembwa kuko nabone ugiye muhiriwe nta murima wo musanga na wakarorero ntushobora rero kuba uri impumyi ngurongoro mukwega umuntu ahumirije ngo mukwege ubanza kubona ubona ni wakwega uhumirije ivyo baca benshi ntibantahura kuko nabone hari abo usanga bavuga ngo nukuri ngurazi kurima kumbe bashangwa ngo ntaro nabavuga ngo jego ndimisha uburozi ndi umurozi ngo nshiramwe imiti nabo twari tweganye n'amakoperative wo mbwire abantu maganindwe leta yari ifise amahirwe kubona ishobora gushira abantu hamwe nk'amajana indwi igihumbi bakemera kuja hamwe bibaza nk'abo bantu uyu munsi ku makoperative ahari neza ko ahubwo urashika mu bihumbi ni benshi bose ivyo rero ahubwo mbere nk'uwohera yohera kwa ayo makoperative nyene umuntu akagenda wagomba nkagenda icyo bita moderation umurima w'akarorero naho urabusanga bafise amagitari 200 30 50 jenga cangana nkafuta mwe hegitari imwe wagomba nkajana imbuto jewe nagwije wagomba nkashira akarima k'ibiraya ikimiro zirobanuye n'akibiharage n'akibigori kuri sezo baca baraba budasa rero vyeze none ariko abarundi ugiye kubibereka ngo jana hiyo usanga bamwe nyene baba mu mitere b'indimo abantu b'abagoronome jewe baranyinoba baca bana yuko ivyo nzanye ahubwo bizotuma umenga nje kubakura amata mu kanwa ivyo birazwi birahari aho nkorera bariho usanga umenga hari siko ahubwo baca banyiruka ko naho leta bayanije ngo bahanyake kugira ngo ndabava impande ngo kubera camvuga ukuri uko kure ikinyoma rero kirishe kuvyukure nta twe dufise n'amahirwe menshi amasoko yose n'amazi none hariya zagasekebuye hariya zakiriri amazi nari mu ma etage y'inivo zitanu cumi kandi batoshira amazi ni ku mitumba kuri batoshira amazi mu ndimiro no mu cihose abantu baje ubundarima muci kubwawe waratembereye ibiriya bihugu biri mu bugarabo nka Zaire naciye ikayiro mu minsi nca Alexandria urabonye ukuntu buri mukogwa maka muri Israel cyangwa muri Israel nakiri na visa taroborimye ya cara Magedoni barabonye ukuntu uburimyi bukorwa reka bararima rwose mu cyacaye zireri nanavuga muri Bibiliya bararima ku rwego ntasubirwamwo bashora ibintu hanze bitoke usanga babyambitse amashashe barashora ibintu ku rwego ibintu by'amaregimineze kandi bageze kuri technology yo kubika umwimbu icyo no kwita udwe mu rundi twakwiyuburimye icyo bita mécanisation agricole tukaja muri conservation kubika umwimbu neza tukaja muri transformation no muri commercialisation rero aho niho harakazi ko baje niho harakazi mu batwara abantu n'ibintu transport uzobona tugaruka ko nta kaziko none bapakira ibiki bya bindi rero ku masoko usanga ibintu byazimbye burya umwimbo niwo hagaciro amahera se yagaciro umwimbo burya ubutunzi samahera ubutunzi n'umwimbo burya ufise umwimbo amahera acagira agaciro umwimbo ubuze amahera atagaciro ivyo nama nayivuze amazi imyaka ingahe ntabivuga mugabo ndugazusanga ntibavyumva sinzi igihe bazovyumvira sinzi nuko batoma uburenganzira ngo nje kubyigisha nkuko usanga abantu barimo barigisha abantu nabi nibamenye nyine cyo mu yavuze igitega ngo iyi minsi yuko ati nko guha umuntu ngo abo umuderegiteri nabo yigisha batamenya urumva ni bya bindi nyene navuga yuko umuntu ahumirije ntiyokwega umuntu ahumirije nawe nyakujya bavuga mu bworozi ngo inkabaye venerable ntafasha venerable naho nikora n'umuragiza ntaho nikora urumva ubumenyi ni ikintu gikomeye cyane je rero abantu bakunda guca bambaza none we wavyize hehe ivyo uvuga gutyo guburimyi none we usumbye wavyize je sinavyize ahubwo navyigijwe n'Imana mu mayerekwa kandi ndabikoze mu myaka 16 urumva ko experience ikomeye cyane kandi n'ubutunzi ku gihugu je businkeneye kurima ivyo wonja wagomba n'ingozi twaje mu bworozi uraza kubona ubworozi ndamara n'indwi ntagiye kubera abo nigishije barabimenye ubyo nivyo rero burya ibintu byose byugariye mu burimyi n'ubworozi kandi n'Imana ntiyihenzwe yaremeye Adamu na Eva kabasha mu itongo Edeni yaciye bahitongo ngo iri tongo genda muri rime kandi muri zigame urumva usoma itangurira igice ca 2 ku murongo wa 15 niho hayo majambo kuri zigama rero kurigwanya inkukura kurikingira
ntirijemwo vya byonyi imbeba ntirijemwo inkukura ngo ihatware nico gituma ahantu hose uzobona ndimira cashamo imikobeko y'ubwatsi ashamo imbingo bana garasi bugitongo nico gituma wumva ngo agriculture d'élevage uburimi n'ubworozi n'ibintu buryo urimye ntiworore hari ibyo buri murahomba ariho nabo usanga bene ngo bafata bitya byatsi babiturira ibigorigori ari ibishakari by'amasaka hari biharaharage byo ugasanga ngo baraza guturira no je sinturira naho byo bijya byishinga sindabiturira je nturira amaho ayonyene kubera atazarahanda abakozi yavanze n'ivyatsi n'ibindi byose biba kompoze bikabifumbire gituma jewe no mu mafumbire ajya mafumbire berekana ibiro 350 je sindabikoresha nkoresha angera inke ishoboka nibanda kumyavu y'inkoko kumyavu y'ingurube kumyavu y'inka kumyavu y'ibitungwa bitandukanye ngaca ndayivanga rero na vya byatsi na vya bindi byose bigaca kajya kangera ni nkakunyuza gushiramo gituma rwe dufise n'ibintu biri biologique bishobora gushoka mu mpande zine z'isi bikagira n'amahera y'agaciro bituma kuba turashobora n'ibintu hanze nka je nk'umurimi ndababara ko ncangurisha ku masoko yo ngaha kandi bigatuma nashobora kunywa cyo gituma uyu burimyi nifuza ko ndabushira mu bene gihugu nka byapirika mu bene gihugu kandi mu ntara zitandukanye murakonze two kwibutsa abarundi bariko baradukurikira canke abumva ururimi rw'ikirundi yuko musanzwe umuntu afise nishira hamwe rikiri kugwiza imbuto zirobanuye hama baciye kuri video nyene barashobora kugira ko no kubarondera kuba vyipfuza mutama ndabashimire cyane ego murakoze sinzi ko notana telefone nta kibazo telefone yiwanje ni 69 039 687 39 ubusa 39 687 ndakoresha na WhatsApp 79 828 849 79 978 579 urumva ko umuntu ashobora kundondera n'abari hanze bondondera nkaja kubafasha kwa miliyoni amatungo